twe tuvuga yuko guverinoma itadushigikira mu muziki ariko amakosa yacira yabona nico kimbabaza ibona amakosa narabivuze nti uko biri kose Orega ashobora kuba yaguye mu kibazo atakizi ko ari kibazo akaba yarazi ko ariko aryohera public yiwe kumba agasanga aradekonye urumva ntiyabikoza bibona kandi nyene turavye n'imyaka yiwe ari gihe nyene Orega atabibona ivyo vyose rero nk'abavyeyi urumva je nagumye mvuganiye bana mu mubabarire kweri rero uko biri kose nibaza yuko batamurekuye kubera ko nabivuze mugabo naravyerekanye ko ndabishaka kwavayo kandi avuye nararyohewe wararyohewe kandi cyane nike kintu uhanura Orega uravye ivyamushiki umuziki wacu ahantu upfira nyene ni ibintu vy'ibicano nta na support tugira abagwiza tunga ntibatahura ko ari business kugira ngo beinvestise mu bindi bihugu barayashiramwe man tunezereze n'abafana bawe urumva Kuko turabona cyane abaririmbyi mu mise twarabonye Dramati twarabonye ba Alvin Smith barukayo gukora ama interview benshi bakavuga bati ni inzira imwe yo kwibranding ariko n'abandi bavuga bati ahantu hari akantu umwanya umusanga kakarenganyo kuko bano bahungu bakeneye ko bashika mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bo bashika imiziki ya gutarashika kuba bibona uko babihendaga bface on the floor. Hello boys and girls, inizera komeze neza kwa kundi hahandi ndakubira ko ari juste galeke. Do remember from our side Black Malaysian Black. Belo kamera mwite Physicilla big atari big furious queen poem dasanzwe mwite gira kwishaka Boniface. Umuziki wambise bface on the floor rap you da animeji kwa kuri hahandi ndakubira ko bari kumara Babylon ngati Babylon hoshi ukabiri kumara Rasta man mubira ati tag 5 queen poem dasanzwe rap you da welcome again to the biggest show in our country bro. Big thanks me brother wagwan murameze fresh mtam ndameze neza wewe je ndameze fresh kuva hasi gushika hejuru black and white none na nyine urumva n'amabara y'igikona urapendeza sana bro. Asante bro. Ariko man ibi bintu je nibaza ko ari defo yawe byahindutse defo bien sûr byahindutse defo yego utinda kimoshi nukuri ariko tukirigaho nyene rira bface on the floor basigaye bakwita amazina menshi cyane rap Yuda rap Goliath rap n'ibindi byinshi mugizina ryawe ririmo gashavu bro kubera iki ibintu vya Yuda Goliath mwegana abantu bakoresha iki no abona abantu barabire nyene muri epoke yabo sivyo kandi barafise amateka yabo nyene atari meza gose sivyo rap Yuda none ntubizi ivyo yakoze none bavuga ko yagurishije nde voilà so rero je muri rap je ndabagurishije ntaco vyo ntwara kwera baramazina yandise amateka ni nka kugira mvuga ngo rap commando Nina bface on the floor biriko biza kuhindi poem idasanzwe utubwiye ati abaraperi niyo no bagurisha ewa je naco bintwaye we commando none nuza amafilme yakinye amafilme yakinye ni menshi sana nta muntu numwe atamuzi urumva yari umuntu akubita n'amajigo akayahongora sivyo nanje muri rap ndabahongoye mu majambo naco bintwaye yes bakwisa amazina menshi ariko bisigaye yitwa ngo Mr Ndakwikundira kubera iki ndakwikundira kubera sigaye ndi romantique ivyo bivaga bface rap Yuda hindutse rap romantic hajya ngo intare ngo guko vyogenda kose birashoboka kwihinduka intama yerega niko bigenda urazi yuko ni intare mwumva ko ari igikoko gikaze ariko haragera igihe kiba faible gihuye n'umugore wacu bisigura ko bface ari mu rukundo namye mu rukundo imyaka yose wamye mu rukundo turacari ngaho nyene bface flow ni bface ariko arakora cyane amezi 10 agomba arangire turacari ngaho nyene nibyo wishimira mbona ishima kuba nkomeye guhema niwo mutahe wa mbere kandi mu byo nashitse ko ni byinshi vraiment narashoboye kuja mu bihugu bitandukanye njanwe n'umuziki muri carrière yanje urumva hariho intambwe nini nararonsemwo trophies 2 za best rap of the year bivyo byose ni ibintu binyankuhaja kandi n'amakolabo nakoze n'abartiste batandukanye arafise ico yongereje kuri carrière yanje urumva mfise byinshi nishimira amahera nayo naronse simpaka ndayatangaze nga voilà ibintu bimeze neza vraiment ibihugu vyo hanze warabigiyemo umuziki wawe twarabona ugize igitaramo muri Zambi twarabonye n'ahandi ariko ntitugeze tubona ibindi biteramo haba handi haba mu Rwanda n'ahandi henshi wibaza ko ibyo bihugu bindi kubera ko to warakozemo ibiteramo
Bo ibintu ntibibera umunsi umwe bro. Ibintu ntibibera rimwe ariko nibaza ko buke bizogenda fresh kandi ndibaza ko mu Rwanda ibiteramo byose nakoze ibiganiro byose nakoze abafana banje bo mu Rwanda barampropose gukora concert ariko ku bwanje mbona umengo ntiharagera. Aha biriko biza kwindi point idasanzwe na bface ndo flame bereko ducikiye igikorwa ciyo cyanda kwikundira tubona ko uno mwaka mu bintu yakoze cyane harimo ama interviews mu bihugu byo hanze twarabonye ama interview muri Zambie twarabonye mu Rwanda nanje mu gupirata icyongereza nije nabizanye oyu busiga uvuga niki pato bana ndagerageza biracigisha neza turacari ngaho nyene tubwire bijya urabona ko bifise ico vyagufashije mu kazi k'umuziki wawe cyane gose kubera umu artiste twakoranye nka Chef 107 public yo naciye kuganya nka 50% ku mwanya twamaranye na collabo byose vraiment en tout cas muri Zambia nasanze batazi n'abarundi batazi n'igihugu cy'u Burundi bamenya u Rwanda bakamenya Tanzania Uganda ariko wowe uvuze Burundi bumva ngo kandi ari ngaho hafi ugenda amasaha 2 n'indege sivyo rero ni kuvugana hano umuririmbyi wo ngaha bari bazi umva je naruguruye imiryango baramenye bface kandi uko baklika ku ndirimbo zanje kuri YouTube niko babona n'izindi z'abarundi urumva niko turi nk'aba artiste benshi umwe akaja hari uwundi akaja hariya idrapo ryacu rigenda rimenyekana rero uko biri kose ndabiravye jewe ibintu bijanye n'amantuze ndabona yuko bifise akamaro twotera kamo kandi aba artiste bagasohoka vraiment nico kintu natwebwe twidoga kubona abandi nyene urumva batwinjirana ariko twe tudasohoka cyari ngaho nyene imyaka 10 uri muri no muziki genda kuzigora 2012 ibintu nk'ivyo duhurira uje kuririmba muri Primusic mu Kinama turacari ngaho nyene nimba atari 2013 ibintu nk'ivyo bface ndakeneye kumenya bariko baratwinjirana ariko twebwe ndiko turasohoka cyane ngo tubakorere nabo nyene ivyo biteramo kubgawe bibaza ko intambamyi ari yahe intambamyi n'amahera hela is everything brother udafise amahera ntushobora gukora clip nziza ishobora guca kuri Trace TV udafise amahera ndumva ntushobora kugenda kugira ngo ukore collab n'undi mu artiste ivyo byose bisaba budget rero iyo budget natwe si bose bashobora kuyironka rero muri ico gihe nico tuma umuziki wacu cugira limite urumva rero tubiravye umuziki wacu ahantu upfira nyene ni ibintu vy'ibicano nta na support tugira abagwiza tunga nibatahura ko ari business kugira ngo beinvestise mu bindi bihugu barayashiramwe man ibintu bijanye n'ama societe gouvernement umuziki ntibawitaho cyo kimwe na sport uramaze kwibona rero hari ibintu vyinshi cyane gose vyinshi cyane tubura yes turacari ngaho nyene uramaze kuvuga ko hari abapeti usanga bafise indirimbo zitatu mu Rwanda ugasanga baje ngaho gukora concert est-ce abo nyene indirimbo zitatu barabasubya amahera mwebwe mumaze guzora nyinshi cyane kandi bivanye naho bavuka none twe twiga imihari none no aho bavuka niho aho bavuka nico kibereka nico kituma baronka ayo mahera kuko baratahura agaciro kabo sico kimwe na hano to muziki wacu ntabwo baho agaciro hanini kandi nubwo twidoga ahubwo tufise naga step abantu bitwa bajya bafizo n'abarorero bagitangura wumvirije amacungu bagira kandi bakora amahiti ntivyari ibintu vyoroshe mbwa muri no mwanya basi hariho na step urashobora kumva ngo umuririmbyi arashobora no gukora concert irenza 2 millions kera suko vyari bimeze umva ivyo byose nuko bagiye batahura basi bukebuke rero bisigura ko umunsi babitahuye ngira ngo tuzohurira mu bihugu bitandukanye tuja kuduza idrapo ryacu uri kuvuga ivyo mu gihe tuzi hari abaririmbyi ubuduhara twumva ngo basinye contrat za 100 millions abana ama concert tukuvuga ngo ntaje munsi ya 5 millions twavuga ko mu Burundi atamahera ahari mu muziki generally imvye indirimbo yitwa Insolite fake life in a place iyo ni fake life kuko amahera ahari meze nk'inkorora umuntu yafise nta nyegeza ngo bikunde bro kwera amahera uvuze ko asinye contrat 100 millions baco banza bakaraba huba bakaraba n'imodoka ugenderamwo bakaraba nyine ubuzima bwawe ngene bumeze sivyo ubwo no icambere urazi yuko umuririmbya brandinga image yiwe sivyo ikintu cambere tubona ni imodoka ugenderamwo ica kabiri tukabona ahantu ubaye sivyo
rero biragoye gose ko haba uvuga ngo wasinya amahera nkayo utaraja no gukorera na clip muri Nigeria utuzanire collab tunezereze n'abafana bawe urumva kuko turabona cyane abaririmbyi mu mise twarabonye Dramati twarabonye ba Alvin Smith barukayo gukora ama interview benshi bakavuga bati ni inzira imwe yo kwibranding ariko n'abandi bavuga bati ahantu hari akantu umwanya umusanga kakarenganyo kuko bari bahungu bakeneye ko bashika mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bo bashika imiziki yago itarashika kubibona uko babihendaga bface on the floor naho ikibazo neza kera wasanga umuririmbyi nka bface hitashitse mu Rwanda amakazo javuga ati ni waziririmbyi ariko urasanga umuririmbyi asura karimbo kamwe tubiri avuze ati ngiye gukora interview mu Rwanda nabo bamenye none wewe kubivuga undaba none nije nabigitse none si ukumujayo bo ukujewe kwanje je sindabitanguye ubu none kuva muri 2016 narakoze indirimbo yitwa biraryoha nakoranye na Mico the Best yego hama muri 2017 la différence narakoze indirimbo yitwa la différence yego nta muntu akurikirana umuziki atashoboye kuyimenya sivyo hama après ngaho narakoranye na Tom Close kandi uretse n'ivyo urumva wamenye la différence araja no kurondera n'izindi nakoze sivyo je ndibaza ntandukanye ni nabo bantu uri kuravuga kandi je sinjayo betma ndazi neza yuko hageze yuko njayo mba mfise ikintu gikomeye mba ndiko ndakora kandi sindagikorera jeje nyene ndagikorera n'abatoyi banje bisigura yuko nico gituma ubona hari ama connection mwamwe yoroha hari abantu bagiyeyo batari bwajeyo hagiyeyo waserutse nk'ubu dufate nk'ubu dufate waragiye nko muri Somalia nkabanzi ko wagiye ari wewe wenyene hageze ko njayo ndondera wewe nyene nkakubaza ati none nta connection none ngomba gucumuka ubona hari ikintu mufasha uravyumva rero uko biri kose nico bituma nkubwira nti dufasha kanya tukaza turasohoka two kwiga vyinshi tuvuge ko abajayo bagiye kurondera ama interview muziki yawe taratsimbatara baba tabetma muga nka Dramati indirimbo yiwe barayimenye mu Rwanda sinzi abandi uri kuravuga bari turacari ngaho nyene imiziki wasanga guhera na kera Lil Wayne turamuza taraza ngaha ba none ugomba wigereranya na Lil Wayne ndiko ndaguhoboro rero man uzuzura uragereranya amazina ntoki na shokora apana oya nakugereranya amazina ntoki na shokora oya hari giye usanga abisa mugabo bida ariko turacari ngaho ngaha mu nyuma baraza gukora ivyo ntubihagarare ko twebwe twitwa abarundi none uriko bigereranya n'abatanzania canke abandi abaganda canke abakiyoya bo bakora indirimbo zikaba hit internationalement natwe ntizirenga igitega ni muyinga mu gihe zitarenga muyinga ucukora iki ugerageza ko abandi bo hanze basi bazumva ugiye kuzibumvisha none wakora iki hari abakuze kuvuga ucukora uri wanyu none canke ubasanga ukabumva uraba convince ati man ndasavye mwumvirize nanje ndafise tala kandi kwibranding birarekuwe gupromoting ibikorwa byawe birarekuwe nico bituma tanumwe yugurura akabare ntagire nico bituma tanumwe akora business ntakore promotion arondera abantu bamufasha gupubliya kubera abakeneye visibility abakeneye abakiriya so rero n'umuziki wacu ni bidandazwa uburi kurereka abakiriya bawe bashobora kubikunda n'abanyarwanda bashobora kubikunda n'abatanzania urumva biva kuri wewe nyene uri kurabidandaza ko mugabo bibitse muhiri wanyu mukabari uzovyumviriza na nyoko naso ariko bface on the floor ndibuka mu interview menshi n'abanyarwanda babi Kigali n'ahandi barakunze kuvuga ati daboje na kirikwe wana bara nasosho muri arabimbwiye kabisa ariko nabonye bobo ntibaraja imiziki yabashitse bataragenda hariya gukora ibindi saba bonye none satibiwe nta afise myinshi Oleg ka délégué général arekuwe mu gasho igire kugwa rya Oleg wajakiriye gutega bface nararyohewe cyane kuko nibaza ko mu bantu babisaba no mu mateleviziyo nagiye ko kuri Isanganiro ndazi kwikurikiranwa n'abategetsi narabivuze nti uko biri kose Oleg ashobora kuba yaguye mu kibazo atakizi ko ari kibazo akaba yarazi ko ariko aryohera public yiwe kumba agasanga aradekonye urumva ntiyabikoza bibona kandi nyene turavye n'imyaka yiwe ari gihe nyene rega atabibona ivyo byose rero nk'abavyeyi urumva je nagumye mvuganiye bana mu mubabarire kweri rero uko biri kose nibaza yuko batamurekuye kubera ko nabivuze mugabo naravyerekanye ko ndabishaka kwavayo kandi avuye nararyohewe
nibaza yuko mu bantu twagumye turi en contact kwera ndimwo kabisa. Wararyoye kandi cyane. Yes. Nike kintu uhanura Oreg uravye ivyamushikiye. No muhanura yuko amenya societe arimwo. Aho tuherereye nituvuga ivyo dushaka, nidukora ivyo dushaka. Urabizi yuko ivyo twabihebeye ba 69 ari muri USA. Uravyumva? Rero akora umuziki wa bien, arashaka kuwukora bijya bintu ahora agira atagize. Adasuye kubikora kandi bikagenda neza. Rero twamusabira nyene yuko agaruka agakora umuziki. Abafana biwe baramukumbuye. Ko ubu ari friend baza yuko biroroshe cyane kubahereza ibikorwa. Kandi ndazi yuko yafunzwe afise n'indirimbo nyinshi muri studio. Ya naraberera abahereze hama agerageze yigenze nk'umuntu akuze. Kubera ko twe tuvuga yuko guverinoma itadushigikira mu muziki, ariko amakosa yacira yabona nico kimbabaza. Ibona amakosa harabavuga ko batoya mu muziki bagwa mu ngorane kwera bakuru babo batabahanura. Bari ni vy'ukuri ni muhanurana. Je abashikira ndabahanura uzobabaze man. Kandi ndazi yuko batoyi benshi bashoboka. Kwera bazi ko noroshe, bazi ko ndi umwana mwiza, bazi ko kandi nkunda iterambere ry'umuntu, nkunda tala. Impanuro barazinsaba. Kandi hariho nabo ndaziha batazinsavye. Kubera imitwe urabizi niyumva cyo kimwe. Ushaka kuntahura undi ntantahura. Umwe agaca avuga ati akarero kabonye umengo karanduta agaca kaza kumbwira ivyo kishakiye. Nundi avuga abantu uyu numu grand frère. Ivyo ariko aravuga nivyo. Akabikurikiza kandi bikamufasha. Rero je ivyo nshobora vraiment ndaganiriza abo dushobora guhura. Kandi najewe nibibaze ngo ni bose nshobora kubibwira. Kuko hari abantu usanzwe uzi nyene ko muri wababona ko akiri gitangaza. Nanje ucugumana ivyo bitangazo vyawe. Biriko biza kuyindi poem idasanzwe bface on the floor. Urumwe mu bantu bamaze gushikiriza ibibazo biri bihanze toute la société, presque toute la société. Uramaze kuririmba indirimbo ibibazo vya kabiri, umaze kuririmba biri ku mutima cyane. Hari cyo wishimira bibaza ko hari cyo insolite n'izindi. Hari cyo wishimira na cyane mu butumwa maze gushikiriza kuvutangura karere yawe cyahinduye societe. Ubutumwa bwa mbere n'abantu baririmba gospel nahitishijemo muri hitamo. Amaterme bakoresha yaragabanutse. Iyo ni message yarashitse. Ubutumwa bwa kabiri n'ubutumwa bwo muri ibiri ku mutima bitanu kiri ku mutima cya gatanu. Chavuga twese twidogera aba DJs nk'abaririmbyi bose. Sivyo? Je maze kuririmba ijya ndirimba. Harabaye ama mixtape y'indundi nyinshi cyane. Iyo ni step man. Kandi ugiye mu kabare ntusha kumva indirimbo 10 zirenga utarumva indirimbo y'umurundi. Bisigura yuko imyidogo barayumvise. Rero je muri message ntanga ndamaze kubona yuko ifisa ahantu maze gushika. Abaririmbyi bitwara ukuntu muri insolite narabavuze. Ba faking ukifotoreza mu nzu y'abandi ugacubesha ngo Imana igira neza sha. Ngo Imana igira neza kandi uravye nabi mu minota 2 we cakubwira ati sohoka nugare. Urumva? Ugasanga wewe bagutije imodoka canke wayikotesheje. Ugaca wifotoza ngo nukuri Imana ikura ku cavu vraiment. Urumva? Aho uri kuribeshera. N'umuntu yarafise n'umuntu yarafise nuze yo kugira icakoze kuri iyo ntuze ya wifuza. Ntacakora ko yaravuga ati byararangiye Imana yarabikoze. Ndabeshe. Ariko no kuba wo hamagara imigisha tu vois. No kuba wohamagara imigisha biragira. No kuba wohamagara imigisha ni sawa. Kubera iyo wibwirije kiya kintu ukavuga uti iki kintu ndacifuza uravyumva. Ugasanga nyene uri kura cifuza muga atacu ufise hari gihe n'Imana yumva ikigongo ukavuga uti ewana uyu muntu vraiment kuva yifotoreje ku bintu by'abandi reka ndamuhegwiwe reka namusorera rimwe bana yego reka ndamukure imihari. Urumva muga kenshi usanga uriko witera imikoshi. Ni vyiza kwerekana real life ukerekana uburiwe apana kwibeshera. Nico gituma n'indirimbo yacu na Mukombozi twariko turavuga ibijanye n'abafana. Akubonye kubonamwe amahera kumbe waramubeshe kuri rezo sosio. Agucoye ntumuhaye amahera yagusavye agenda avuga ngo naco wikura impuzu zonyene. bface on the floor. Like kintu cyagikenewe tuzovanga tutavuze. Je nibaza yuko ibintu byose byari bikenewe kandi byose ntivyoherera mu kigo ganiro kimwe.
iyo byaba bimeze uko ntitwari kugaruka twari kubereza muri ca kindi twakora rero nta mpamvu n'imwe ibyo tutavuze ntitwabimenye ibyo tuzovuga nabyo tuzobivuga ikindi gihe ariko tubarugiye kuri YouTube yawe bro nibaza ko abantu bayakiriye neza indirimbo nabivuze bayakiriye bien mu minsi ngahira kwija 100 iminsi 3 man iyo ni step ikomeye cyane kubera ko ucubibona ko na YouTube yateye imbere mu Burundi si vyakera ivyo bintu urabona ko abakwiza ama miliyoni y'ama views ni benshi turiko turatera intambwe bro ni ibintu byo kwishimira dushimira abafana bacu baguma badukurikirana bari fidèle Imana ibahezagire cyane babandanye badushigikira nkuko bamye Ego, thank you so much for them. bface ndagushimire cyane bro. Wagize neza ariko ndabarunga kuri YouTube batarayibona kuri YouTube ya Ufata ushireko na link yayo muri commentaire ya mbere. Ndio bavyiza. Kwindi pamda sanzwe reka nabashimire bashye bose mwabyo muri mwo murabana natwe gutamborerera biramugaza mbese biragwaza ariko mukabana uterwa rukundo kuri micro juste galeke du from our sec black mansion black nitwabwiye ama platforms ya manuze yacu. Kuri Instagram nitwa bface official kuri Facebook ni bface on the floor hama kuri Snapchat nuko nyene bface official YouTube nuko nyene TikTok nuko nyene kuri micro juste galeke du from our sec black mansion black